ku bana bihakanywe na ba nyina babo umenga ni ikintu gitangaje, umenga ntikimenyerewe ariko kirabaho. Ba mama babo bana kenshi babavyara bakira bigeme, bakira imiyabaga, bagaheza bahejeje kubavyara. Igituma tuvuga ngo barabihakana nuko uwo muvyeyi adashaka konsa uwo mwana kugira ngo igihugu ntikimenye ko yavyaye, kuko uburyo yavyayemwo ntibuciye mu buryo bumenyerewe bw'abarundi n'abarundikazi. Kenshi avaho yamuvyariye naho abari wabo kwa se na nyina, agasigaho ugo ruhinja canke ugo ruyoya, akigira mu bisagara kure iyo bandi batamubona. Murabizi ko umwigeme yavyariye iwabo kenshi na kenshi umenga aratakaje agaciro. Be Parent Association ni ishirahamwe rihurikiyemwo abana bavutse bagaheza bakihakanwa na base canke ba nyina babavyaye. Abantu benshi bakunda kumenya ko uwo mwana yihakanwa na se. Aho ndavuga abo bana uburere butandukanye burabita gutandukanye nyene. Harakarere usanga abo bana bitwa inshushu canke amashushu. Hari ubundi burere usanga babita ibivagundu. Hari ubundi burere usanga babita ibinyendaro. Hari n'ubundi usanga babita ibitwarire n'ayandi mazina usanga avugwa nk'ayakura gateka abo bana. Nishirahamwe rero ryitaho ineza y'abo bana. Nishirahamwe kuva ku ndongozi gushika ku munywanyi waryo rigizwe n'abo bana nyene. Mu yandi majambo abarirongoye n'abaririmwo barazi ububabare abo bana bahura nabwo. Nico gituma kuri rigenekerezo rya 30 ukwezi kw'indwi umwaka w'2026 twateguye kubwira abenegihugu n'ababa hanze y'igihugu bari ngaha ibikorwa ishirahamwe ririko rirarangura. Mu nkundire imbere yo kubabwira ibyo ishirahamwe ririko rirarangura, ndabamenyeshe vy'imvamutima insiguro y'ishirahamwe Be Parents Association. Be Parents Association ni jambo riri mu rurimi rw'icongereza, mu rurimi rw'igifaransa risigura être parent, mu rurimi rwa kavukire rw'iwacu rw'ikirundi tube abavyeyi. Kubera iki iryo jambo tube abavyeyi? Be Parents ni jambo vy'ukuri iyo uribwiye umuntu mu rurimi rw'ikirundi ukavuga ngo tube abavyeyi, ni jambo rigoye gutahura kuko abantu bose bibarutse barazi ko ari abavyeyi. Mugabo iri jambo ishirahamwe Be Parents twebwe turitahura ukundi. Tube umuvyeyi aba bana barihurikiyemwo bavutse bakihakanwa n'ababavyaye yaba base canke ba nyina, kuko birashoboka. Twagiye turerwa n'abavyeyi batandukanye mu gihe abavyeyi b'amaraso tutazi iyo baroye, n'uwumuzi akamwihakana. Iri jambo tube abavyeyi ishirahamwe ririko riribwira umwene gihugu wese ko ahari yogerageza kuba umuvyeyi wa bene abo bana mu gihe se yamwihakanye, kuko birashoboka
umwana akavukira kwibarabara rya mbere, se wiwe aba kwibarabara rya kabiri, mugabo uwo mwana ntiyigere amenya se yamubyara. Nigikomere kiba ku mutima, abamaze kubitahura barabimenya, baravyumva, baravyumvise. Kubaho umaze kumva ngo so akuvyara nurya, wamwegera ntashake no kukumviriza, mbere rimwe na rimwe akakwagiriza ko atandera ufise nka nyoko yakuvyaye. Kubana bihakanywe na banyina babo umenga ni ikintu gitangaje, umenga ntikimenyerewe, ariko kirabaho. Ba mama babo bana kenshi babavyara bakira bigeme, bakira imiyabaga, bagaheza bahejeje kubavyara. Igituma tuvuga ngo barabihakana nuko uwo muvyeyi adashaka konsa uwo mwana, kugira ngo igihugu ntikimenye ko yavyaye, kuko uburyo yavyayemwo ntibuciye mu buryo bumenyerewe bw'abarundi n'abarundikazi. Kenshi avaho yamuvyariye, naho abari wabo kwa se na nyina, agasigaho ugo ruhinja canke ugo ruyoya, akigira mu bisagara kure iyo bandi batamubona. Murabizi ko umwigeme yavyariye iwabo kenshi na kenshi umenga aratakaje agaciro mu mico yacu y'ikirundi. Iyo rero atari hafi y'imuhira, abana n'abatamuzi, kakaranga n'ubwiza akibwira ko vy'ukuri ahari gakwiye. Nguko uko abana babigeme canke abamama bihakana abana. Iyo bishitse akagomwa n'umusore kugira ngo babane mu rugo, akenshi ntamushikiriza inkuru zose zimwerekeye, na cane cane wa mwana yibaruka akiri umuyabaga. Ivyo navyo bitebe bitebuke birateba bikamenyekana. Ku mwana yasigaye kwa inakuru agasigara kwa bayinarume, ntahagirira amahoro, na cane cane ku bana bamwe bamwe, ndavuga abana b'abahungu, kuko bayinarume by'ukuri bagerageza kubirukana ngo bavaho hantu batinya ca kintu bita kugabura amatongo, kubera ko uwo mwana avukiye aho agakuriraho. By'ukuri murazi ica amategeko avuga kubijanye n'imyaka yoba amaze ngaho kugira ngo yitwe umwana wo ngaho. Iyo rero bamurembeje bamusunika bamukura muri urwo rugo yavukiyemwo, arahavura akayanyaga, akagenda kurondera nyina, kumbure we waba yaramubonye iminsi mike kandi arumva n'amakuru y'iyari, ashobora kuba yarubatse canke atubatse. Iyo nyina w'uwo mwana yubatse urugo rwiwe, birashika arutumbereye, nyina akamubwira ati kubera ikuje ngaha, va ngaha uwo twubakanye, abana bo ngaha ntibamenye ko uri umwana wanje. Gutyo rero mugaca mutahura ngene abana babigeme nabo bihakana abana bibarutse. Akenshi uwo mwana ahura n'ibibazo bitandukanye, mbere guhera bikimenyekana ko ari mu mbana. Umwana w'umwigeme iyo yatwajwe inda n'umuhungu canke umugabo batubakanye biciye mu mategeko, yumvise inkuru yuko yoba yaratwaje inda wa mwigeme, akenshi arayanyaga akava iruhande y'uwo mwigeme kugira ngo kubonana
guhana amakuru bihagarare. Aho umwana ari mu nda, ibyo ari byo byose ayo makuru twizeye ko aba yumva. Baracagagura imihora canke bagahindura uburyo baganiramwo, mbere binashitse umwana w'umuhungu agahindura n'akarere abamwo, ngo bikunde ayo makuru ko yoba agiye kuronka umwana bidaciye mu mategeko, ayo makuru atomushikiye. Iyo umwana avutse, uwo mwana w'inshushu canke w'igitwarire canke w'ikinyendaro, nta mpundi ivuga, ariko kandi uwo mwana yarayiteze, nk'uko imico n'imigenzo y'abarundi n'abarundikazi ibitegekanya. Iyo umwana avutse, impundu ziravuga. Umwana w'inshushu canke w'igitwarire ntabona wa munsi mukuru wo gusohora umwana nk'uko abandi bana babigirira. Mbere kenshi na kenshi uwo mwana no kwitwa izina biramugora, kuko urya munsi wo gusohora umwana niwo munsi se w'umwana yita izina. None ko yamwihakanye, none ko atari ngaho, mbega uwo mwana azitwa izina nande? Barapfa kubigira abaraho bagatora amazina bakamwita, bishoboke ko ari nyina yamuvyaye canke yinakuru. Abo bana bitwa amazina mbere usanga ahuriranye n'akababaro abo bantu yavukiye iruhande bafise. Hari abitwa ba marorerwa, hari abitwa ba ndaruzaniye, hari abo bita ba kabwa, n'amazina menshi bene ayo yaka gateka uwo mwana. None rero niho havaho ico ciyumviro cyo kugira ngo ishirahamwe Be Parent Association rihaguruke, rifashe kandi ryongere rishigikire bene abo bana. Nababwiye ko abarigize guhera ku ndongozi gushika ku banywanyi baryo ari abana bavutse muri ubwo buryo. Ishirahamwe Be Parent Association rimariye ki igihugu n'abene igihugu? Ishirahamwe Be Parent Association nabivuze ririho ngo rikangurire abarundi n'abarundikazi na cane cane ugwaruka mu kugendera mu ndero runtu, bakirinda ingeso z'ubuhumbu, kuko ari byo nkomoko y'ibibazo abo bana b'amashushu canke bibitwarire bahura nabyo. Ishirahamwe Be Parent Association rirahamagarira abene gihugu kuvavanura n'ingeso yo kwihakana no gutabana bavuka muri ubwo buryo. Abo bana nababwiye ko bahura n'ibibazo byinshi. Uwo utasizwe na nyina kwa inakuru, benshi ba nyina babo afata ingingo yo kumuvyara ari wenyene. Yaheza kumuvyara akiyumvira kumuterera mu ishamba, kuko ivyo muhora muvyumva, hari abana batogwa mu mashamba. Ariko Imana ubuzima irabukunda, kuko iba yabuteguriye ico buzovamwo. Yamuta mu ishamba ari mwisashe canke mwigunira, imbwa ikamutora ntimurye, ikamuzana ikamutereka kwibarabara, rwa ruhinja rugatangura kurira canke rwa ruyoya, abahita bakagumva bagaheza bagashwa baduka
bagaheza bakarukiza iryo gunira canke isashe rurimwo, bakarutora bakarufasha abo n'abantu bafise umutima w'impuhwe n'ikigongo. Ishirahamwe Be Parent Association rirongera gutera kamo abenegihugu n'amakungu mu kwirinda ibiyayuramutwe n'inzoga zikaze cane. Abenshi muri abo bana bahura n'abagabo bakaryamana batakiri mu bwenge busanzwe kubera ko bihereje ibiyayuramutwe, bagahavura ntibamenye vy'ukuri abagabo baryamanye. Murumva ko iyo abanyina w'umwana n'uwo mwana batazigera bamenya se w'umwana. Ishirahamwe Be Parent Association rifise iyihe migambi muri kino gihe no muri kazoza? Ishirahamwe Be Parent Association muri kahise katara ka kera yaregeranije abana bavutse bakihakanwa n'ababavyaye bagera kwijana na 50. Aho bakaba barahabwa ibikoresho by'ishure bigizwe n'amakaye, amakaramu hamwe n'amasakoshi yo kubitangamwo. Ivyo tukaba twabikoze guhera mu mwaka w'ibihumbi 2021 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ariko kubera ko ishirahamwe ariho ryari rigitangura, ugasanga nta bantu nyezina baserukira uburere twikora ku bantu batubariza abo bana bo muri ubwo burere butandukanye, twasanga abo twahaye mu mwaka w'ibihumbi 2021 mu mwaka w'ibihumbi 2022 atari bo basubiye kuronka. Co kimwe no mu mwaka ukurikira w'ibihumbi 2023. Kubera iyo mvo, ishirahamwe Be Parent Association ryarabonye ko ayo mikoro make rifise ririko riyakoresha nabi, kuko bitazogaragara, kuko uburyo buriko burakoreshwa bugenda busanzara, ntumenye icavuye muri iyo mfashanyo y'ibikoresho by'ishuri. Rica riratunganya irindi sekeza rifatiye ku mikoro rifise, rivuga riti reka dufasha abana bake mugabo tubafashe guhera mu mwaka tubasanzemwo gushika barangije amashure yabo yisumbuye poste fondamental. Abo bana tukaba twarabemereye mwishirahamwe Be Parent Association ko guhera mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025 ibikoresho by'ishuri, uniforme bambara, amafaranga y'ishure aho bikenewe, ivyo bazobikorerwa n'ishirahamwe Be Parent Association kugeza barangije amashure yabo yisumbuye. Ishirahamwe Be Parent Association rifise ihangiro ryo gushigikira abana barenze abo 20. Twarihaye ihangiro ko muri ba bana 150 twogerageza ico gitigiri tukagishikako, abo bana 150 bagaheza bakaja muri uwo mugambi mushasha w'ishirahamwe ryo kubigisha mpaka barangije amashure yisumbuye. Twabahamagaye rero mwebwe abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru kugira ngo mudufashe gushikana iciyumviro c'ishirahamwe ryo guhamagarira umurundi n'umurundi kazi wese w'umutima wo gufasha
ko yodushigikira kugira ngo dushike kuri iryo hangiro. Abo bene Burundi bw'ejo turabe ko bo kwinjizwa ari ico gitigiri 150 muri uyu mugambi. Nta nkeka ishirahamwe rirafise umwizero ko dufise abarundi n'abarundikazi bazorishigikira bumvise akakamo turiko turabatera. Urwo rwaruka Burundi bw'ejo nubwo rwitwa amazina yo kubacinyiza, amazina abakura kwa gateka, ko bivuye ku ntererano yabo bazodushigikira, abo bana bakavamwo abarundi bijunja n'ijambo bazogaruka bagashigikira igihugu cabibarutse nubwo abavyeyi babo babihakanye. Ishirahamwe rero ririko rirarangura ivyo bikorwa ku ncuro ya 5, 5e edition, mu mugambi waryo wiswe nanje ndashaka kwiga. Ishirahamwe B-Parent Association riraronka abana baryitura bari mu rugero by'ukuri batagishobora kuja mu mashure shingiro kugira ngo dushobore kubinjiza muri uyo mugambi. Ariko muri kazoza dufise umwizero ko igihugu n'amakungu bizodushigikira tugaheza tukaja ku rugero rwo kubakira amashure y'imyuga. Abo bana bazoheza bakigiramwo bagategura kazoza kabo nubwo imyaka itabemerera kuja mu ishure nshingiro kubera imyaka baba bafise. Ishirahamwe B-Parents Association vyinshi yashatse gukora iramaze kubishikako, na cane cane kwabo bana bo kwegerana bakaja hamwe, bakareka kwigunga, bakareka kuguma bafise umubabaro utegwa na ya mazina bitwa, tukaja hamwe tukagirana ibiganiro, tukayaga ivyo umwe wese yaciyemwo, maze umutima ukaremurukwa, mbere agahavura akamenya ko atari na wenyene, ahubwo abo bantu batari bake nk'uko ishirahamwe B-Parent Association rimaze kubibona hano mu gihugu. Abo bana ni benshi. Irindi hangiro twari twihaye ni hangiro ryo gufatana mu nda, kutaba gati kawaga ngo nukubera abavyeyi babihakanye. Nababwiye kwishira hamwe rigizwe n'abana bavutse muri ubwo buryo, baraheza bagafatana mu nda, umwe afise ibibazo uwundi ari mu munezero akamuremesha. Aho imiryango tutamenye canke abo bana batamenye, umuryango B-Parent Association uraheza ukamuba hagufi mu manza za misi yose umuntu akora, haba mu buzima bwa misi yose umuntu abamwo. Ishirahamwe B-Parent Association rirakengurukira abo bose badahengeshanya gushigikira imigambi yaryo, abari hano mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Ntitwo kwirengagiza gushimira umwana Noha Rukundo ari mu gihugu ca Canada, avuka ku munywanyi umwe w'ishirahamwe B-Parent Association,
nawe akaba yavutse muri buno buryo, se yamuyagiye ingorane abo bana bacamwo, uwo mwana akiri muto cyane ari mu ishure, agakoranya abana bigana, akababwira iyo mibabaro abo bana bacamwo, abo bana bigana bagaheza bakegeranya udufaranga ko kugura ibikoresho by'ishure ngo bashigikire umugambi w'ishirahamwe ririko ririgisha abo bana. Ishirahamwe B-Parents Association rikaba rikengurukira cyane indongozi z'igihugu cacu, uhereye kuri nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu n'abo bafashanya, ku buryo batirengagije kutwumva. Mwavyumvise ko twavutse canke twagiye hamwe, ishirahamwe rigatangura gukora ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2023, vyemejwe canke bihawe uruhusha n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'iterambere ry'amakomine. Barumvise akamo tubatera, kandi mwumvise ko n'imbere yaho tutaremererwa gukora twisunza amategeko, ivyo bikorwa ishirahamwe ryabikora. Ishirahamwe B-Parent Association rikaba rishima gose uruhara rw'abamenyeshamakuru n'ibinyamakuru mu kudushigikira gushikana akamo kure hashoboka, kugira ngo imigambi y'ishirahamwe ishobore kuranguka ku buryo burambuye. Ishirahamwe rikaboneraho kandi no guhamagarira abarundi n'abarundikazi kuba abavyeyi babo bana bari mu bibazo bitandukanye. Nkaba ndangije ndabifuriza amahoro y'Imana, ukuroranirwa no kuba umuvyeyi aho uri hose. Nkaba mvuga nti B-Parent Association Love in Motion. Kubera iki iciyumviro Love in Motion? Love ni ururimi, ni ijambo riri mu rurimi rw'icongereza, mu kirundi n'urukundo. Aba bana bavuka ku bantu babiri. Abo bantu babiri akenshi bavuga ko bakunda. Motion riri mu congereza, mu gifaransa ni mouvement, canke mu kirundi kubandanya. Twebwe tukavuga tuti ese urwo rukundo rwobandanya. Love in Motion. Imana ibahezagire, murakoze.